mu ntumbero yo kurabira hamwe uko ihiganwa ryagenze rya Primus League Burundi no kuraba ibigiye gukorwa mu mugwi wa Vitalo. Abakunzi ba Vitalo bari bakoraniye hamwe muri mize viva mu nama idasanzwe yari hagarikiwe n'uburongoye uwo mugwi wa Vitalo Evariste Mukurarinda. Abakinyi b'umugwi wa Vitalo ngo bagiye kuba hamwe mu nteguro nshasha y'umugwi, hongere hazanwe n'umumenyereza mushasha wa Vitalo. Uwo nawe akaba ari uwahora amenyereza umugwi wa Top Junior ku mwaka uheze. Ibyo nibyashikirijwe na Evariste Mukurarinda, perezida wa Vitalo. Yari inama kugira bose bagize umuryango wa Vitalo mu gihe umwaka w'inkino warangiye, biteguriye ubundi kumenya ibyo mwayaza. Murakoze. Ibyo twayaze ku bintu bibiri. Icya mbere kuraba umwaka uheze twawifashemo ibintu wa Vitalo. Kugira kabiri kuraba uko tuzotambura umwaka tugiye gutambura ihiganwa rindi rigiye gutambura. Ibyo bintu bibiri twayaze. Mwemeranya iki cyanye abakunzi ku kiganiro mugiraniye bakibemeza yuko mugiye gukorana nk'uko byahora cyane, hari ikigiye kongerekana cyane n'ibigiye guhinduka? Hari ibigiye guhinduka bimwe mu mibereho yacu, mu mibereho ya ekipe, icyo umwe ajejwe, kuko twarabonye yuko kugira dushobore kugira igihugu n'izindi ekipe, ibintu byo kureka nk'abakinnyi bakajya ku kwawo, tugiye kubapangira abakinnyi kugira tuze turaronka aho tubasanga bari hamwe. Bagize antrenema tukamenya ko baraye bariye, tukamenya ko hari icyo banyoye, hari icyo banywa banyoye, kugira dushobore kugira encadrement ya ekipe. Kuko kugira abakinnyi umwe arari wiwe undi arari wiwe biratuma umusaruro utagenda neza, kuko ntawe umenya ubuzima bwiwe ku munsi ku munsi. Icyo ni kimwe mu byo twasezeranye. Kigira kabiri, tubimeje guhindura koca mushasha. Nibaza ko mu biganiro tuvugana nawe kandi nizera ko bizogenda neza, kuko aratwizeza bimaze gutora inzira ko agiye gutangura n'imyimenyerezo mu minsi ya vuba. Yasibanga byaravuzwe cyane kandi naravyemeje ko twari mu biganiro. Ni mu koca yahora koca muri Top Junior, akaba yari yagiye avuye muri Vitalo. Ko ari muri Vitalo yari umwajwa. Burya urumwaje ntacu ushobora kwerekana kuko ukorera kuri gahunda, kuri programme y'umukoca principal. Igihe rero ubona mbere yo kugenda yarabisabye arambwira ati niko ngenda hano naje nshobora kugira icyo nkoze, agira icyo mbazwa kana kuzanama niko ndakorera inyuma y'abandi bamama programme. Niho rero yagenda muri Top Junior akora, hanyuma koca ni resultat, nivyo na chance zirabaho, ngabo ushobora gutsinduka uvuga ati naho no batsinze ndabona ko bari ko bati. Rero twagaruka muri Vitalo. Turumva ko ari Paris Sahabo, ariko bijyanye na hierarchy cyane uburongozi bw'umugwi nta byahindutse, ko ubwa nyuma twagiye twumva wara ari umwe mu babafasha gutwara umugwi asigaye afise imigwi yiwe ni Jamal. Abarongozi y'abasekreteri cyangwa abandi bose ko inzego zari zipanze umwaka uheze, ubu niko mugiye kubandanya cyane? Oya ntitwobandanya gutyo, ko mu byo turiko turakosora n'ibyo birimo. Iby'inzego nibaza ko tugiye kubyigira hamwe n'abandi dufatanyije kurongora umugwi, twameriyore tugerageze kongereza mwinguvu mwizo nzego, ndetse umwe ashobora kumenyesha ajejwe. Nicyo tuzokora, ndizera mu yindi nama izoba mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Tutarasimba imbere hoba hari ihangiro ryo kurwanira ibikombe cyane umugwi warangize mu kibanza cya 11 tugiye tubona ubandanya ukinira kudakora? Ibyo ntibyoshoboka nta nicyo tuba twahinduye, nta n'icigwa tuba twakuyemo. Nibaza yuko
iyo shampiyona itaratangura umugwi wose uba ari shampiyona, ikipe yose iba ari shampiyona. Rero turindire muzoturabire mu bikorwa, mugabo tuzotangura twese turi shampiyona, kurebe zose zaba ziri shampiyona tuzotangura turi shampiyona, nizera ko tuzonarangiza turi shampiyona. Icyo cyifuzo umuntu wese aba afise. Bigiye kuborohera guhangana n'iyo migwi bw'igikombe canke namwe hari aho muvuga muti hari aho mwikora mugacumbisha kumwe ariko mugahangana nayo kuby'umuntu? Oya guhangana nayo tuzohangana nayo mu kibuga, ngaho kuvyo buryo ntitwohangana nayo. Murabizi ko Vitalo yamye ari ikipe y'abantu, ni ikipe y'abafana, ni ikipe y'abayikunda. Rero tugiye gusensibiliza abanywanyi, abayikunda, twongeremo n'abandi hirya no hino ko abakunzi bafise, dushobore kuronka uburyo buke dushobora kudushoboza guhiganwa muri iyi shampiyona igiye gutanga. Abakinyi bo mu mwaka uheze hari abo tuzogumana nabo, hari n'abandi amasezerano dufitanye tuzoreka bakagira. Hari rero natwe n'abandi turiko turaraba hirya no hino, turiko turavugana, kubavugisha atacanditse baransinyira ngo bagiye kubesha. Tumaze gusangira amasezerano nzobibashimisha. Tworangiza tubamenyesha ko umugwi wa Vitalo mu mwaka uheze warangije ubarizwa mu kibanza ca 11.